Black Entertainer TV. Ngeye kukuramutsa we wahisemwo kudukurikirana, mwongera nkakubwira ati amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose. We wahisemwo gukurikirana Black Entertainer TV, nahoze tugiye kubana mu kino kiganiro Ntaside Winner nk'ibisanzwe. Ati none inkuru y'uno munsi ihagaze kuki, bimeze gute? Neza na neza reka nkubwire ko Bruce Melody Munyakazi cyanke Itahi wacu Brice uno munsi niho ncemeranya na mwebwe bantu banje ko ibyo agiye gukora novuga ko ari ubusazi cyanke bimwe bavuga ati kutiga biragatsindwa. Rero nawe ibintu agiye gukora ni nkaho agiye kumena amazi kandi yari yaravomye. Ati none bimeze gute? Mwibutse ko mu minsi yahera umuririmbyi Bruce Melody ariko avuga ko ariko ashaka gukora cyane kugira ngo yifatire akarere ka East Africa, kugira ngo East Africa yose bazobe bamuzi gusumba uko azwi uno munsi. Kuko ugiye kuraba Bruce Melody yoba afise nk'ibihugu bikeye nyene bimuzi muri East Africa, bavuga ati ibikorwa byiwe turabifiringa fresh. Ariko ugiye kuraba nko mu bindi bihugu uretse Burundi, ngira ngo n'agace gatoyi ka Tanzania bo bamuzi, na Uganda baramuzi mugabo ntabwo ari cyane. Ubundi uretse Rwanda n'u Burundi nta kindi gihugu wovuga ngo Bruce Melody baramuzi byagutse cyane, usanga ari gake nyine abantu bake bamuzi. Ati none bigenze gute kuvuze ko asa n'ubumenye amazi mu bufu? Ati bigenze uku. Rero ugiye kuraba Bruce Melody ibintu agiye gukora n'ubujajo, sinzi neza ko ari we yoba yavyitekereje. Akaba ari we yavyitekerereje, novuga ko ari nkaho yoba yahenzwe canke umuntu yoba yabimubwiye yoba yamushutse. Ati gute rero? Bruce Melody aherutse gutangaza ko agomba gukorana indirimbo n'umunyanigeria, ariko nyuma yaho aza kuvuga ko agomba gushaka gukorana n'abandi bahanzi bo muri East Africa kugira ngo abanze afate East Africa. Nakwibutsa mu minsi yaheze ko yakoranye indirimbo zibiri na Harmonize, imwe yitwa Totally n'iyindi yise Zanzibar. Kandi ukabona ko indirimbo Zanzibar umuririmbyi Harmonize ashobora kuba yarayikunze cyane. Kandi nkakwibutsa ko ubwo bamubaza Bruce Melody ati none wewe na Harmonize musanzwe mumeranye gute, aho yavuze ati Harmonize ni umuntu wanje wa danje, araza ni wanje tugaciringa nyene, nuko byinshi tudashaka kubitangaza ariko keshi aba yaje mu rugi wanje ugasanga turateramanye dutera inkuru nk'ama brother nyene gutyo tu. Mu nyuma haza kuba ko akenera gusubira gukora indi song. Urazi ko ari wa muntu aguma ashaka gukora cyane nyine nkuko yita Munyakazi, urabona neza ko nawe nabishiramo ingufu agakora cyane, ukabona ko ashaka gufosinga cyane kugira ngo ashike kure. Rero aza guhiga kuntu yokorana no muririmbyi Diamond Platnumz. Bino bintu ndiko ndabivuga ugume unkurikira neza, kuko biraza kugusaba kwicara neza, utora agatebe wicare, kuko nutaza kumviriza neza ntuza gushobora gutahura ikintu ndiko ndavuga hano. Ndiko ndavuga ko Bruce Melody ibintu byose yari karakora aravye nabi, byose bishobora kujyamwo inshishi cyanke bishobora kuba bibi gusumba uko byari bimeze, ntuza kuvyemera. Ati gute? Yaje akorana no muririmbyi Diamond Platnumz indirimbo bise Pompompo. Nyuma yaho ndakwibutse ko Diamond ari mu bantu bishyuwe amafaranga menshi, ariko ntiyigeze n'umunsi warimwe apostinga indirimbo Pompompo. Kandi nyuma yaho indirimbo Pompompo imaze gukorwa, haza kugaragara ko hari ukutumvikana kuri hagati ya Bruce Melody na Harmonize, bivuye yuko yagiye gukorana na Diamond Platnumz. Noneho ubu rero naho agasha agiye gukora kambere kabishe ni gukorana nuko yagaragaye ari kumwe n'umuririmbyi Alikiba King Kiba, yagaragaye bari kumwe nawe. Bishobora kuba ari igikorwa agomba gusohora, ari nacyo gituma ndakubwira ati aha agiye
gukora ikosa bizotuma anagicuza mu buzima bwiwe bwose. Ati gute rero? Wibuke ikintu ca mbere, Diamond na Alikiba ntibacana uwaka. Turetse n'ivyihishe inyuma ya kamera, kuvuga ko Diamond na Alikiba bohuza ntibizigera binabaho nubwo vyogenda gute. Rero ati bimeze gute? Ikintu ca mbere uza gusanga turavye kuva kera, ego Alikiba ni umuririmbyi wa kera yakoze amahiti menshi yatumye n'imiziki Bongo Flava imenyekana canke ikundwa. Ariko tugiye kuraba uno munsi mu bana bari kwisonga, Alikiba ntabwo novuga ko mwino misi ahagaze neza. No kubwira ko uno munsi umuntu ari kwisonga ni Diamond Platnumz, niwe ubona aguma ari hejuru nye na vibra, kuko binaboneka ko ari benshi yagiye afasha Bamboso, Rayvanny, Harmonize n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko nta munsi numwe Alikiba na Diamond bigeze bahura ngo bimeze ukuntu bakuze bose arabakeba batigera bahuriza ko ikintu kimwe n'umunsi warimwe. Rero cumbwira igituma nkubwira ati hano hantu ubwenge iyo bugushutse hari igihe bugukoresha nabi. Bruce Melody ashobora kubona umengo bigiye kuba byiza ariko bigiye kuba bibi gusumba. Ati gute? Yakoranye indirimbo na Harmonize, reka duhere kwa Harmonize, bakorana indirimbo zibiri mwese mwakunze, Totally na Zanzibar. Noneho mu nyuma aza gutangaza ko bari inshuti, wenda turanabibona kuko nawe yaravuga ko ari gihe Harmonize yaza mu rugi we bagaciringa nyine ibintu bikaryoha, atari kirori kibahuje ari uko yaje kumuramutsa. Mu nyuma aza gusohora indirimbo ari kumwe na Diamond Platnumz, iyo bise Pompompo. Ubundi ni nkubwira ko muri ino East Africa umuririmbyi Diamond ari umuririmbyi arenze gusumba. Uza kuba wibaza ngo ndiko ndakubesha, ariko niko kuri, kuko umuririmbyi Diamond Platnumz ibaze kugenda gukora indirimbo nawe ukamwishyura amafaranga menshi, noneho yarangiza n'indirimbo yawe ntayipostinge n'ahantu na hamwe. Wamwishyuye, mwakoze igikorwa, ntigera gipostinga n'ahantu na hamwe, noneho agaca yikuzayo ngo nawe afise ibikorwa byinshi ngo byo gukora, muri iyo mpamvu atayikizeko ngo kuko afise nawe ibyo ariko arakora byoca bituma byiwe bitaronka promotion. Kumbe nukubesha, kuko ugiye kuraba kuva Pompombo isohotse ntuvuga ngo hari ibikorwa byinshi yasohoye yaho atari kumufasha promotion. Rero nkakwibutsa ati ikindi naco cyo kwereka ko ari umuhanzi mukuru, iyo ugiye kumuraba mu rugiwe niho uza kubona ko Diamond ari umuhanzi urenze muri East Africa canke muri Africa. Rero ikosa rero rinini agiye gukora nukuba uno munsi canke yagiye agaragaza amafoto ari kumwe na Alikiba ko nawe yoba agomba gukorana igikorwa nawe. Ndakwibutse ko Diamond Platnumz niwe muntu aviza abantu benshi, ndetse no muri Africa niwe afise aba subscribers benshi. Gukorana indirimbo na Diamond kuri Bruce Melody wari nk'umugisha, kuko vyatumye hari benshi baza kumumenya, nubwo bitagenze nkuko vyari bitegereje, kuko yari gutegezwa gupostinga akayipushinga abantu bakamumenya, muga ntiyigeze abikora. Ikindi kintu naco, umuririmbyi Bruce Melody kuba agiye gukorana na Alikiba, ahubwo Bruce Melody nta kintu agiye kunguka, ahubwo Alikiba niwe agiye kunguka, kuko mwino minsi yarasa nk'uko umengo yarari hasi gato, ibintu byiwe ntivyariko birajya vibe. Rero mu gihe Bruce Melody nawe kuri social media mwino minsi ari vibe, bituma Alikiba nawe asubira kuba on top. Sinzi kino kintu nimba muri ko muracumva. Nimba muri ko muracumva neza, uza gusanga Bruce Melody nta hantu na hamwe ari karungukira, ahubwo ari kabihomberamo. Gikintu mbona nuko yari kwigumira hamwe, nyimba ariyo yakoranye na Diamond Platnumz, cyangwa gacaraba abandi bantu bokorana mu bihugu bigiye bitandukanye nka Kenya, mu Bugande, gutyo kugira ngo naho agire abantu bakorana nabo, kugira ngo bamumenye gusumba uko bari basanzwe bamuzi. Ati none kubera iki yahisemwo abo? Neza na neza twese turazi umuziki wa Bongo Flava n'umuziki wifatiye kano karere ka East Africa.
mugabo ntiwibagire ko iyo ukoranye n'ubutari trending bigoye cyane yuko uza kuba trend ngo bakumenye ahantu hariho hose. Rero make sure hamwe byoba akaba bagakorana ino ndirimbo, ubwa mbere agiye gutengeneza haduyi ya bose. Ndakubize ko yigeze gutangaza avuga ati je Diamond Platnumz ntabwo ari jiyanje, ijiyanje ni Harmonize. Noneho ubu naho agiye gukorana na Alikiba, kandi Alikiba nawe ari haduyi wa Diamond Platnumz. Noneho muranyumvira bino bintu bigiye kugenda gute? Mu gihe indirimbo Pompompo bakoranye na Diamond Platnumz ugiye kuraba ibiharuro iriko, iyo Diamond Platnumz aza kuyipushinga si ibi biharuro yari kubiriko, yari kuba ari ingoma ifise ibindi biharuro birenze ibyo ifise uno munsi, kuko Diamond Platnumz n'umuntu akurikirwa n'abantu benshi, n'umuntu afise abantu benshi bamukurikirana. Iyo ashize ku igikorwa ubona ko kirabwa cyane. Rero nkakwibutsa ugiye gukorana igikorwa na Alikiba, bitumye ba bantu bose mwari inshuti muzoca muba haduyi. Ikintu cya mbere cyo no kwibutsa nuko Diamond Platnumz bigeze kumutumira kuri ya radio yiwe, Radio Wasafi. Niho bamubaza ati niyihe gihugu ubona canke nuwuhe muziki ubona mwa bino bihugu byo muri East Africa ubona ukavuga ati no muziki uri kurababa kino gihugu cyacu. Ntiyatanzwe kuvugwa ko u Rwanda ruriko rurakora umuziki uteye ubwoba, ubona rufise generation zifise talent zinateye ubwoba muri no East Africa, ari wowe uri kurababa kuwo muri Tanzania. Rero ugacumbwira umuntu nka Bruce Melody ari mu gihugu Diamond wenyene ubwiwe araba kigatera ubwoba, ukashuza gukorana nawe, and then atani umwaka uheze ukacuza gukorana n'ubundi muntu basanzwe badahuza. None wibaza why The Ben bakoranye indirimbo imwe agaca yipowera ntigera arondera n'abandi? Niyo arondeye abandi uza gusanga arondera bajya bari munsi yiwe, ba Mario, abo bazushu, abo gusa. Ntigera arondera bari abantu barenze gusumba canke abari abantu bitwa ko ari hadu yiwe, ntiyigera barondera. Arondera bajya nyine bajya abahungu biwe yareze, Mario, Mboso, abo bo burumva ntabwo ari hadu yibo n'abana we yareze. Barazi ukuntu babanye nubwo bashwana, abari nkiberera yaze kuko ntazi banazidakomanya amahembe, barasubira bakiyunga. Mugabo umuntu batigeze bahuza na rimwe ukacuza gukorana nawe, hari haciye iminsi uhejeje gukorana nawe, urumva ko uri kuratengeneza haduyi. Ubu amaze kuba haduyi wa Harmonize, noneho kuja kwa Diamond byabaye ibindi. Noneho ubu nahaciye aja kwa Alikiba, noneho agiye kugira haduyi ebyiri. Azoba haduyi wa Harmonize, abe haduyi wa Diamond Platnumz. Umuntu bazosigara bahuza ni Alikiba wenyine. Noneho wewe yumva ko agiye gufata East Africa, mugabo aravye nabi ibintu bishobora kuba bibi cyane kuri rwa rwego atavyipfuza ko. Nimba indirimbo bakoranye na Diamond atakure yashitse, none iyo bagomba gukorana na Alikiba ubibaza yo kwizoshika he? Kandi ndakwibutsa ko indirimbo bakoranye na Diamond kugira ngo ni ironke nano mavyuzi ifise, nuko nyene yagiye akora ama media tour mu bihugu bigiye bitandukanye. Nkakwibutsa ko kuba umuririmbyi The Ben atigeze agira ngo arondera abandi bantu benshi inyuma yo gukorana n'umuririmbyi Diamond Platnumz, suka atabwengagira, ahubwo nuko wafise gutegera akabanza karaba mbega umuziki dufise uno munsi ujahe, mbe bari ndabaciye ko byomfasha iki, mbe kugira simbura uno muntu nokora gute, akamenya what's going on. Kuko biba bigoye ukuntu uza gukorana n'abantu ubona badahuza, kandi mu gihe wamaze gukorana n'umuhanzi urenze mw'ico gihugu. Mwibutsa ko Diamond Platnumz niwe muhanzi urenze muri Tanzania, wavyanka wavyemera, kuko no munsi niwe abafise abantu benshi bamukurikirana gusumba abakurikirana Alikiba. Rero nkakwibutsa ko byinshi bigiye bitandukanye nka Bruce Melody ego kuba avuga ngo ashaka gufata East Africa biracamugoye pe, ni intambwe ndende kandi komeye. Uretse kuba yarafashe Burundi n'u Rwanda,
ivyo ni sawa. Nkakwibutsa ko Bene we afise u Rwanda, akagira Burundi, akagira na Uganda, kandi nkakwibutsa ko umuririmbyi The Ben haba Tanzania canke baramuzi. Rero nico ndakubwira ati ubundi Bruce Melody dukwiye kwicara ukiga ukuntu bakora brand, ukuntu bakora umuziki, akugumuhubaguri gukora ibintu bitaja ntibize ngo nuko ushaka gufata ngo ama East Africa mama wanje. Reka no kwicara ukiga ukabanza ugatekana ukamenya mbega nkeneye iki, nkeneye gushika kuki. Nimba mwabitahuye nibaze ko mwavyumvise. Je twari kumwe ni wa muhungu wanyu n'ubundi nayo channel yanyu ya Black Entertainer TV. Nkakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share. Nayo we wayikoze ndakwibutse ko uri umuntu w'agaciro, ariko nawe ntuze kwibagira gukora like, comment na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango mugari, umuryango wagutse. Ndabakunda sana. Ubundi mwe mudahari naje sinoba ndiho, kuko ino channel ntabwo ari yanje gusa ahubwo ni ya twese. Ciao ciao.